narukira byose inama ndashika sanzarano abereye ibanga sanzarano abereye kwibera yewe nahora nifuza gushika igitega narukira byose inama ndashika sanzarano abereye ibanga sanzarano abereye kwibera nicyo gituma nakirema waziteyo nabone muyifuza imidumbire uragarabona kuko nabandi babishaka kutorome ndi musitanteri wa Gitega. Ayo mabanga natanguye kuva itariki 12 z'ukwezi k'umuhanani 2005. Bwa mbere ni natawe n'inama komine nk'uko mubizi itegeko rigenga amatakomine rivuga, hanyuma ndonka itegeko ry'umukuru w'igihugu itariki 29 z'ukwezi k'indwi 2005. Ntangura amabanga itariki 12 z'ukumunani 2005. Ni byinshi cyane no kwirata hano vuga mpereye nk'umuntu ntwaro ibereye. Intwaro ibereye rero ico no babwira nuko nasanze ico gihe komine uko yari yifashe byari byifashe neza cyane. Twarakoze uko dushoboye, ubwa mbere aho twakorera twarahakoze. Murabona ibi biro turimo ibi twavyinjiye 2008 yari nyubako yari yarubatswe kuva 1992 niho bayitanguye. Twebwe rero twashitse dusanga barayihevye ari kigangara, duca turafata ingingo n'inama komine turayubaka tuyiheza mu 2007 tuca turayinjira. Murabona ko ari inzu inyubako nziza cyane. Murabona ari komine Gitega yo mu gisagara kari akantu yakoreramo ko kari gateye isoni. Ikindi gikomeye twaciye dutangura gukora kwabaye no kuraba aho abandi bakorera dusanzwe dukorana. Ahantu mvuga abashefu dozone nabo nyene ntibagira aho bakorera. Nk'umushefu dozone w'umungwa n'uwo muri zone Gitega Iribene, imvura iguye baca basohoka bakaja kuga mu mazu y'abanyagihugu. Abo rero twarabubakiye amabiro yabo bakorera hano heza kandi ameze neza. Inyubako twahora mu bwa mbere yari ngaho hirya gatoya, yari ishaje, yari yakerangira nko ku Babirigi, ariko ubu twararose inyubako nziza, ibiro byiza tunganijwe neza, amameza, amatebe, ni zone ifise na sare abantu bose bashobora gukoraniramwo niyo habaye inama cyangwa habaye nk'ishira hamwe rikoragirisha inama. Iyo sare ashobora kwakira abantu batari bake, nko kumuhingamo turashobora kwirorerera naga televiziyo kariyo. Iki naco n'umukuru wa zone arakira bene gihugu uko bamukeneye, nta umuntu ashobora kumurondera ngo amubure. Komine Gitega turayishimira cyane kuri twararonkejwe zone nziza. Hanyuma na zone Gitega rirahari, wewe ntiyagira n'ibiro
yakorera mu kirere twasanze atabira asanzwe afise ariko ubu nawe nyene akorera mu nyubakwa nziza na zone mu buga arafise ahakorera ntaho ari inyubakwa twubatse itaraba ubwego bwite ariko akorera ahantu heza cane twagira ibibanza vy'amanama yitirirwa komine byari biteye isoni kubona komine ivuze ngo nze kugira inama tugaca tuja gusembera mabona muri iyi nyubakwa twubatse harimo ikibanza c'amanama kinini turafise ibibanza by'amanama bindi byinshi hano mvuga nk'inyubakwa inama nk'inguzamategeko ikoreramo no ku biro by'amazone byose twubatse ibiro bya zone tugaca twubaka n'ikibanza c'inama n'imiburiburi ishobora kwakira abantu barenga 200. Turi twatanguye ngaha muri komine yinjiza amahera angana miliyoni 170. Ubu tugezeho turenza umuriyaridi n'ibihumbi nk'300 twinjiza mu mahera komine yinjiza. Ivyo rero bikaba vyatumwe n'iki nuko twagize ico duhindura ukungene akazi kari gatunganijwe ukungene ibikorwa vyakozwe ahantu mvuga ukungene amahera yinjira muri komine twarabihinduye turashiraho gukoresha uburyo bwa none z'amashini nyabwonko turigisha abakozi turakorana n'amabanki ku buryo amahera menshi yinjira muri komine adatozwa n'abakozi bayashira ku makonti ya komine hanyuma abakozi bakaba bajejwe gukurikirana gusa. Ikindi novuga gikomeye cyane nahinduye n'ubu ziri mu ngorane komine zimwe usanga zifise n'ahatari benshi cyane n'ugahi wacu zo ngorane zihari ukungene abakozi bari batunganirijwe imishahara n'ibindi bijanye n'imibereho nka INSS na mituweli. Je nashitse abakozi ba komine bahembwa mu minwe umwe wese aja kuyatora kwa comptable. Ico kintu ndagihindura ndagihagarika bose baca buguruza amakonte ukwezi guheze amahera yabo bayasanga kuri konte yabo kandi tuca turatanga kubarihira mituweli turabarihira INSS. Natanguye muri komine sanga afise ideni y'imiliyoni 27 muri INSS sanga afise ideni muri mituweli ayo yose ndayariha kugira ngo abakozi ba komine bashobore kuzotunganirizwa mu gihe bakukurutse. Twarashizeho ubuzi bushasha uravye kungene igisagara cacu cari kimeze nta mugambi n'umwe wari uriho no kungene ibikorwa by'isuku byari bitunganije mu gisagara ca Gitega. Havuye rero gushiraho igisata bita SETAG igisata kijejwe isuku n'isukura ngaha mu gisagara twagishizeho mu 2008 ico reka bagikurikirana ibijanye n'isuku ngaha mu gisagara. Iki gisata reka bacarafashije kugira ngo iyo umuntu asohoye akoresheje amazi nukuvuga uco witega n'imicafu bijanye mwazi ko turi mu gisagara bakoresha toilette ya none ubuzu bwa sugumwe bwa kijambere bya binoko bita amafosse septique n'amapuiperdi nukuvuga yuko rero twateza kurondera uburyo kw'imodoka zoza ziradufasha kugira ngo dushobore kuvidura iyo vyuzuye kuko jewe nashitse ngaha nk'akarorero ku isoko haruzura hakeshi ikama bisaba kuja gukotesha imodoka iza kuvidura amatoilette kandi twayiriha amahera menshi cyane. Muri gihe rero dushizeho ico kigo ca SETAG byadufashije mu bijanye n'isuku kuronka izo modoka dufise zibiri zikora muri ico gisata cyo kuvidura imicafu kuvidura amatoilette. Bimwe kera wasanga hajya hazunguruka isoko utohaca hanuka kubera iki vyaruzura bigatemba nabo mu isoko bakiruka ibindi bakavomesha iminwe n'indobo basuka hajya mu makanivo. Muri Shatanya hariho iyo twita agastation do traitement gatoyi twakarasubiwemmo waho rusanga ajya ama etage ari mu Shatanya byaradeporta ugasanga biko biragenda mu ibarabara ariko ico twarabisubiyemmo ubu rero hageze yagize ibyuzura iyo miduga ica ikora akazi kayo. Ibindi bisata twashizeho ni gisata twita guichet foncier igisata kijejwe amatongo muri komine nico kikaba carafashije abanyagihugu bahora bafise ibibazo by'ingene bandikisha amatongo turavye n'ingorane ziri mu manza z'amatongo ubu abanyagihugu bakandisha amatongo byoroshe kandi ku buryo butavuna. Ikindi no vuga twashoboye gukora gikomeye nuko twashigikiye cyane ubutungane mu kubarosa keshi umuduka waje gufasha abanyagihugu mwishigwa mu ngiro y'amatongo no kuvuga bagiye gusatura mwishigwa mu ngiro ry'imanza hariho imisi twadutiza
ubutungane imodoka abacamanza bagashikira ku banyagihugu kugira ngo abatunganirize. Ingo zitari zubatse ziciye mu mategeko zashoboye kubaka aho Igitega ku biharuro twari twiteze tukaba twasanze birenga aho rero twarishimye cyane turavye kuva itegeko risohokeye ingo hafi zose zarubatse biciye mu mategeko ngaha muri komine ya Gitega. Ikindi twaragize ko dushoboye abatari banditswe abana bajye bavuka batanditswe turaborohereza bashobora kwandikishwa mu bitabo ndangamuntu. Mu bitabo ndangamuntu twasanze naho nyene hariho ibibazo bikomeye kuko umuntu yarandikisha umwana akagira Maria cyangwa afutisha umuntu ugasanga impapuro zaratakaye cyangwa ibitabo byarashaje. Igikomeye twakoze rero twarakoresheje ubuhinga bwa none turashiramo amamashini abakozi barigishwa gukoresha ubuhinga bwa none turashira hariho logiciel bakoresha ubu byose bikaba biri mu mamashini bikaba biri muri server atagishobora kuzimira atabuza kurondera umuntu wiwe yandikishije ngo aheze ngo mubure. Mu byo rero novuga muri make kwishima ahanini nibyo kubijanye n'intwari bibereye sinorondogora ko sinitwopfa ngaha n'ibyinshi mu kiringo kingana n'imyaka 15 n'ibyinshi kandi twagiye turahindukira byinshi mu ntumbero y'uko kwegera abanyagihugu tukobakorera icyo twategeza kubakorera. Mu gisata nk'akarorero kindi kijanye amazi meza aha novuga amazi yo kunywa cyane twarafashe koranye n'abanyagihugu. Amazi ya mbere ndibuka twatanguye gukora n'amazi yo ku mutumba wa Ntobwe hajya bita Nyabugogo aho twakoze ibirometero bingana 2.5 dukura amazi ahitwa mu Ruvyagiye tuyazana ngaha Intobwe. Hanyuma twara amazi kandi bandi twasuye gukora mu bijanye n'amazi meza ni amazi aja ku ivuriro ryo mu Rutoki n'amazi aca mu Ngwa ivuriro ryo mu Ngwa no kuri centre yo mu Ngwa mbere aya akaba atarahera neza. Nuvuga kandi amazi ava ku mutumba wa Rubamvyi akaza ku Ceru no mu Birohe. Twebwe twarabashimiye cyane kubona baraduhaye rino terambere bakaba baradukoreye na rino bombo tukaba tunywa amazi meza atagira umwanda asukuye kandi twahora tuvoma kure ubu tukaba tuvoma hafi. Ubu nta munyagihugu yidoga ku mazi. Ahantu uvuga kandi ubundi mugende w'amazi uva ku mutumba wa Cene ugashika ku Mubuga ku bitaro no ku mashuri. N'undi mugende uva ku mutumba wa Karenda agaca ku mutumba wa Kimanama agaca ashika ku mutumba wa Mubuga. Aha rero hari ibyo ntorondagura ngo shobore ibijanye n'ibyo twita amasuruse amenaje no kuvuga bya bito dugira mu mitumba aho bidashoboka ko dushikanaho amazi atwagwa n'imigende. Amazi turayafise kandi n'amazi meza cyane ku mutumba wacu wa Kimanama dufise amabombo 8 yose kandi arimwe amazi nta na rimwe rirakama. Twe twabyakiriye neza cyane kuko na cyane abana bahora bamanuka kuvoma mu mwonga bikabagora bamwe bagaca baja kuyerera mu gahinga abavyeyi bakarindira yuko ayo mazi bayashikana bakabura. Ibido ari umunyokuru kuyivana mu mwonga yidugana naho nyene n'ikibazo n'umuvyeyi bungenze canke uwuhetse wasanga ari ingorane. Komine ya Gitega turayishimira cyane ku migambi mwiza w'amazi yasize imbere na cyane hariho benshi bavoma amazi mabi. Niyo batuba twagiye nko gukora dukataha mu ijoro twasha dushika tuza kuvoma nko mu masambiri mu gubira twora kwera amazi ari hafi. Twege turashimira komine yacu kubera iradukurikirana ubwibandanye dukurikirana ku byizi tubonera kiratugirira. Haragitse cyahindutse kujanye n'amazi meza mu gisagara ca Gitega nkuko mubibona kuva mu 2005 na 2006 harakozwe amazi ibice byinshi haba ayaza ku byo twita ku migende haba n'ayandi bagize par pompage ico twokwita hamwe ava mu binoguravye za Songa ugenda gushika uja Isimba n'ayandi bakabuse uravye Nyakibingo aza ku migende bikaba byatumye amazi yiyongera mu gisagara cacu ca Gitega. Ku bijanye n'umuyaga nkuba muri komine ya Gitega naho nyene harakozwe ibintu bikomeye. Ubwa mbere mu 2008 harabaye ihimirizwa y'abanyagihugu ryo kurokoresha umuyaga nkuba w'izuba dushigikiwe n'abo twakorana mu iterambere GIZ ADRP. Abanyagihugu barahimirijwe gukoresha amatara y'izuba. Nico gihe
komine nayo ihimirizwa gushira ayo matara y'izuba ku bigo bimwe bimwe dukoranira ko bihurira ko abantu benshi no kuvuga rero harahimirijwe ikoreshwa ry'amatara y'izuba kandi mu banyagihugu baravyicukiye barabikora muzosanga muri komine ya Gitega abadashika umuyaga nk'ubudashika benshi bakoresha amaplaque solaire mw'iterambere ry'igisagara kandi niho twahavuye tubonye amakaburimbo ariko araza gisagara ategezwa kubona kuko byaraboneka ko bishobora guteza umutekano muke murazi ko igisagara gikura niko n'inkozi z'ikibi zitera uburyo bwinshi bukonona turafata ingingo rero gushira amatara ku mabarabara ariyo yajya mubona yaka mw'ijoro ku mabarabara manyuranye kwa kaburimbi mashasha. Ikindi twishima ni ikigo kizotanga umuyaga nkuba wa megawati zirenga 7.5 zingana 7.5 mu Mirama kiko kirubakwa akaba amatara azocaza ngaha mu gisagara hanyuma kazobaho kandi n'amatara azokwakiriza centre yo kumubuga. Nari nibagiye no kuvuga kandi ibigo byaronkejwe amatara novuga Mahonda hararose umuyaga nkuba no kuvuga mu Rutoke kw'izone toko kuri centre mu Rutoke ahantu bavuga iziza ahantu za Songa kera nta matara yarari aho bose nabagiye bararoswa amatara. Muravye rero mu bijanye n'umuyaga nkuba naho nyene harabaye ikintu ciyongereye cyane muravye nyene ibintu byifashe ubu muravye n'ingene abantu bijukiye gukoresha umuyaga nkuba w'izuba bigatuma ubuzima buhinduka n'imyuga ica yiyongera kuko hari amatara n'ubuzima buca buhinduka. Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ikintu gikomeye cyakozwe ubwa mbere tugitangura kwabaye ugukingira isi ndimwa haraciwe imikobeko ku mitumba Murigwe Bukwazo Kimanama Ruhamvyi Kibiri Mahonda Rukoba na Rutoke. Iyo mitumba yose n'iyindi ntiwe ndadondagura dufite imitumba ishika 29 basanzwe bakora igikorwa c'uburimyi. Muri iyo mitumba rero yose harakozwe igikorwa cyo gukingira isi ndimwa hacibwa imikobeko hategwa ko ivyatsi bimwe bikingira isi kandi byongereza uburyohe bw'isi. Hanyuma turigisha n'abarimyi kurima kijambere. Uravye nko ku mutumba Bukwazo hariho ico bita amaterasi. Ayo materasi akaba yahawe abari mu mashirahamwe bayakorera bakayarima bakiteza imbere. Ikindi kijanye n'uburimyi kwabaye ugushigikira abarimyi mu bijanye no kubarosa imbuto z'ibirobanuye zaba iz'ibiharage zaba iz'ibigori n'imiti ibafasha kugira ngo bashobore gukingira ivyo biterwa mu gihe bitewe. Twaratanga na amapesticide tugatanga n'amapomo yo gupompa bimwe twita pulverisateur kugira ngo ihateye nk'ubukoko haba mu mboga mu tomate mu biraya mu mashu abarimyi bashobore kwifasha. Twaratanze amapomo afasha mu bijanye no kuvomera ahantu baha nk'uburorero bukomeye imitumba novuga ko byagenze neza cyane umutumba wa Mungwa umutumba wa Mubuga umutumba wa Birohe ugiye mu myonga yaho navuze ibiyaya byaho hantu zo mutumba umwe ni kuvuga yuko usanga biteye igomwe abantu bararima ntibagira ici ntibagira mu mvura bakavomera ibiterwa bigwaye bakabivura nkuko twabigishije. Aha nkuko mubibona urabona ubu ni gihe cyo muci tugeze mu kwezi kw'indwi murabona itomati izeze n'izigomba n'ishugwe hari nizo turiho turabadika turatera ibigori nabonye ibihetse ibigeze guheka n'ibikiri bitoyi cyane gose ndetse hariho n'abantu bita abantu z'abafasoni ntitwabibagiye twarashyizeho agasigati kugira baze bararonka agasigati barya muci. Jewe abana banje bariga amashure neza ata kibazo nta ugora ngo babure amafaranga kandi muhira bafungura neza uko bashatse byangombwa nyene by'umuntu nyene abaye wo mu Burundi vraiment je ndabona ko ndabironka. Hama tugiye kuri komine murabona mu bintu twimbura gatanga ikori bigatanga akazi ku bene gihugu batari bake nka jewe ndafise abakozi bashika nka 200 nkoresha uburyo baraburonka bakashobora kwibeshaho nabo mu muryango. Myaka 3 iheze aha wasanga harimye babiri mugangira urabona aho waciye hose naha aho duherereye hose urabona ko bose batera batwigana kubera babona akarusho dukuramo. Komine Gitega iradufasha cambere uretse
yuko leta yoroheje mu vyerekeye ivy'umwavu w'ikizungu turonka ku buryo bugize komine Gitega yarashoboye kutugabira motopompo ijya iduza amazi barayiduhaye ngira mwayibonye ko ariyo turiko turakoresha hajya hefu uretse ico barigeze no kuduha imbuto zirobanuye murumva yuko komine idufasha ibitari bike. Ikindi gikomeye twakoze mu burimyi kwabaye kwigisha imigwi y'abarimyi dufashijwemo n'ikigo ca leta citwa Izabu haragishijwe imigwi ishika y'abantu 10 ku mutumba barigishwa kijambere ibijanye no kurima kijambere. Hanyuma harabayeho nico twita ishure ndimo aho umuntu harima niyo twita la centre d'intérêt hako umuhamagara mu biro ngaha ukamwigisha ingene barima neza mugabo ukamusanga mu ndimo ukamwereka umusiguri yuti bacibango gutya isantimetero bitandukanya gute bagatera imbuto zingana gute bashiramo amase angana gutya mukabigira muri kumwe mu murima mugira pratique n'abandi bakabonera mugaca mutanga n'akarorero ko ku murima umurimyi nk'akawa karorero kugira ngo bose babibonereho. Mu bijanye kandi n'uburimyi hanovuga ikijanye no gukingira imisozi ihanamye aho twateye ibiti bitari bike cyane ku mutumba wa Cene, umutumba wa Murigwe, umutumba wa Kwazo, umutumba wa Songa no muri zone Muhungwa ku mutumba wa Kibiri n'indi mitumba ntiriwe ndadondagura kugira ngo dukingire isi ndimwe kuko kuva mu 2005 byaragaragara ko imisozi myinshi ibiti byari byaraciwe bari barabicanye twarateye ibiti kandi bimwe bijana n'indimo bimwe ushobora no kugaburira ibitungwa ivyo byose kaba byava mu mapepiniere twategura muri commune twategura n'abanyeshure bajya bari mu buruhuko muri bya bihe twita cadeau travail nandi mapepiniere twakorera mu mazone anyuranye n'abanyagihugu bakora aho bose twarateye ibiti twarategekanije kandi turategura neza turakora n'imyaka nk'uko mubona igisagara cyahindutse hari uduti twiza duteye igomwe udushurwe duteye igomwe tujya n'utwo twagiye turategura mu mapepiniere tukadutera murabona ko rero hariho icahindutse uravye ko igisagara cari kimeze twafise intumbero yari uko ahantu hose haca ikaburimbi haba hari n'igiti kihasharije ishurwe ntihagire ahagaragara. Mu bijanye n'ubworozi naho igikorwa gikomeye twakoze murazi ko 2005 niho twari tukiva mu ntambara hariho ikibazo kijanye n'ubworozi twarihutiye cyane no gutanga ibitungwa bito bito impene ingurube n'ibitungwa binini inka n'inkoko zaratanzwe inkwavu bikava rero ukungene abanyagihugu bitoreye umugambi wonyene baba bashaka ibindi hanyuma ikindi cyaciye gikurikira kwabaye gukurikiza kandi no gutanga amapompo yo gupompa ivyo bitungwa ko murazi ko kera bogesha mu byo bita amatangi aho bogesha ku ngomero ivyo rero bikaba byarahagaze tukaba twagiye turatanga ku mitumba amapompo abanyagihugu bakoresha mu kuvura inyundwe cyane n'utundi dukoko dutera ibitungwa. Jewe nitwa Misigaro Zakariya mvuka ngaha ku mutumba wa Kibiri zone Muhungwa komine Gitega turarima tukoro imwe turayifungura ibindi navyo tukabika kw'imbuto ibindi tukagurisha tugashira amafaranga mu kigega turafise ingurube umwe wese amaze kuronga mu banwanyi bashika 160 dusigaje gutanga ingurube nkeyi kugira ngo bose bakwigwe. Aha hari inka twawe na komine gushimira komine tugashimira n'abadutwara muri komine yacu ya Gitega. Abo bahingurube ko ari ugira ngo baronke ukuntu baronka amase yo koroza batarinze gusesagura ngo baze kugura hanyuma y'izo ngurube zigwiriye bagasha bazihereza abandi banyagihugu bazikeneye bakabokorera kugira ngo nabo baheze bokorera abandi. Komine iraduha impanuro kugira tuje mu mashirahamwe kugira turonke ukuntu tuza turafashanya yagize ugize ingorane. Mu gisata kijanye n'indero mwanavuze ko twari tuvuye mu gihugu kivuye mu ntambara ibibazo byari byinshi. Ibibazo vya mbere nuko muri komine Gitega hariho imitumba myinshi itagira amashuri nuko muri komine Gitega hariho abantu benshi bari barahunze bategezwa guhunguka kandi benshi bahaza abana bakiri bato bakeneye kubandanya amashuri.
wovuga ati ngirika mvuga ubundi barame mukuru wacu yaduhaye amashuri nyaguhezagirwa n'Imana yo turamukeje uyu munsi turahimbawe cyane mu Kabera uyu munsi Imana ibahezagire nuko rero mugira amahoro. Twaciye tubanza kubaka amashure kw'iyo mitumba itagira ko amashure. Ntanze nk'uburorero mpereye mazone yose, mpereye muri zone Mungwa, novuga nk'umutumba wa Nyabututsi-Rirare nta shure wari ufise. Umutumba wa Bwoga nta shure wari ufise. Umutumba wa Butamuhera nta shure wari ufise. Umutumba wa Bihanga ishure yari ihari mugabo yari ishure yari imeze nabi cyane. Umutumba wa Jimbi nta shure nimwe wari ifise. Ibintu kuvuga iyo mitumba yose rero twagiye turubaka ko amashure kandi meza kugira abana bashobore kuronka aho biga. Harubatswe amashure menshi cyane muri zone Mungwa ku buryo bw'uko atamutumba numwe utariko ishuri. Ubu nta kibazo dufise cyo kijanye n'indero mu bijanye no kwigisha abana bacu. Ni na vyinshi gose twokwirata guko harubatswe n'ibibuga bitari bike. Nk'ubu turimirije no kubaka ikibuga ca kijambere ku mutumba wa Bihanga. Kizoba ari ca kibuga gisanzwe kirimwo ibintu vyinshi, habakirira umupira hanyuma bakongera bagahiganirwamo mu bintu byo kwiruka ico bita atletisme. Muri zone Mungwa nitwidoga harubatswe amabarabara menshi by'ukuri abagira neza benshi komini turondera baradufasha mu bintu by'iterambere. Tugashima cyane yuko ubu umukuru mutumba atacakirira mu kabare canke atacakirira muhira, afise ibiro ashobora kwakiriramwo abene igihugu iyo bamwituye. Kopeke zone Mungwa two kwihamashi guko Kopeke ya mbere mu Burundi yahereye muri zone Mungwa. Ni Kopeke ubu uyikora yiraba iteyigomwe cyane, iteyigomwe gose. Inyubako ya kijambere igezweho n'ubushitseho aratamari baravuga ati iyi nyubako by'ukuri ijanye nibihe. Rero vyumvikana yuko imyaka 15 tuhamaze hararanguwe ibintu byinshi tukabikesha nyakubahwa musitanteri wacu ku buryo bw'uko yatgumye atera kamo ababijeje maze barashobora kwimva nabo ako kamo barubaka izo nyubako. Ngiye muri zone Gitega Rirare uhereye ku mutumba dufatanye wa Rutegama nta shure wari ufise, zose zubatswe guhera mu 2005. Umutumba wa Birohe nta shure yari ufise. Umutumba wa Mugutu nta shure wari ufise. Novuga kandi umutumba wa Mahonda nta shure wari ufise. Ahandi naho kucero bari bafise agashure tubi naho nyene twaradusubiyemo. Mvuge no mu Rubamvyi kandi amashure bari bafise ari amashure yarateye isoni. Umutumba wa Nyakibingo nta shure nimwe wari ufise. Abo bose bahora bava mu Nyakibingo baza kwiga ku Mushasha, baza kwiga Nyabututsi. Muri zone ya Mubuga naho nyene imitumba myinshi nta mashure yari ifise. Hano dondagura umutumba wa Ngobeke, umutumba wa Bukwazo, umutumba wa Karenda n'umutumba wa Murigwe. Murumva muri mitumba 8 yari igize zone hari imitumba 4 niyo yari ifise ishure gusa. Naho nyene nk'umutumba wa Mukanda yari ishure yari iteye isoni, twace tuyisubiramo twigira gushasha. Kuvana Imana Valante yabaye musitanteri mu 2005 twenga amashuri yahitanywe n'intambara, hanyuma akiba musitanteri yashabaza twubakira bloke y'ibirasi 6, nta biro vya directeur byari bihari, atwubakira n'amatoilette nta yahari, ashongera yubaka n'intuzeye amahome abigisha babamo. Batwubakiye intuzeye centre de santé naho itarakora, ubu mu nyuma arimo bamarira maternité aho abavyeyi bashaka kwibarukira. Twashoboye kuronka umugende munini w'amazi, nayo ubundi abantu bari basigaye bavoma mu ntuze muri za Rusengo. Tuca turagura n'ishure yo ku Mubuga tuhubaka zibiriko n'umutumba munini nya cane, turasubiramo neza ishure yo mu Mirama iraba ishure nziza,
turasubiramo kandi n'andi mashure yari ku yindi mitumba ahantu bavuga nka Kimanama turayagura iciba nayo nyene ishure nziza cane. Umutumba wa Bukwazo nta shure nimwe wari ufise, ariko ubu ufise amashure gushika muri Ecole Fondamentale. Kuva mvuga yuko by'ukuri komine Gitega yegereye vy'ukora bene gihugu, aho se niwe ndadondora ingene vyagenze. Abene gihugu bashima ibintu vyinshi. Ubwa mbere mu butungane abanyagihugu bararonswa ijambo, kandi ubu nibo baca urubanza iyo matati yadutse. Mwiterambere banza mwirabira hanyene turi aha, turi ku biro by'umuyobozi. Ayo mashure mubona tuyakesha ino ntwaro ya 2005. Ubu za Rusengo zimeze neza, amazi mu Karinda turayafise, twarahavuye mbere turahurira amazi paruwase mu Buga, zone mu Buga. Ngaho ku mutumbi wacu nta shure yahabazo, kandi kugeza uno munsi twararose ibitungwa mu mashirahamwe, ingurube turongera turaronka ibitungwa by'impene. Akamaro byatugiriye nuko turonka amase dukoresha mu ndimo. Jewe ico noshimira Valante umusitanteri wo ku Mubuga wacu, aha haragaragara nta shuri yari ihari, duca turonka amashuri meza cyane, amashuri y'akarorero. None rero twe turamushimira cyane ku byiza badukoreye. N'umukuru wacu w'igihugu naho yitavye Imana nyakubahwa, Imana imwakire neza, yaradukoreye igikorwa gikwiye kandi gikambaye. Abanyagihugu turatekana mu mutima, hanyuma ibyiza turabibona, turaronka ayo mashuri. Nuko n'ubundi tuguma twasavye, abana ni benshi bakeneye amashuri, bagume biga, natwe nyene icubahiro tugume tumushigikiye. Aha mu bijanye n'indero kandi tuvuze aha mu gisagara naho bicaye ikintu ca mbere two kwishima twahereye ko kwabaye kwagura amashuri yari ahari, lycée Iribedo Gitega, lycée Iribedo Rango, hanyuma n'iryo shure mubona rya Kirezi ubona Karera rya yubatswe na komine, rya ETS Karera ni ishure twayubatse dushigikiwemo na leta. Murabona ni ishure nziza cane. Tuca turubaka kandi n'iyi shure bita Centre d'Enseignement des Métiers, iyi iri impande ya Poste, nayo nyene yubatswe muri no myaka 15. Aha mu gisagara kandi harubatswe n'andi mashure cane havuye muri initiative y'abavyeyi bagashigikirwa na komine, tukabaha ibikoresho canke tukabaterera uburyo bw'amahera. Tuvuga nka Kriserwa, Ecole Primaire Musinzira, navuze Rutegama hari Ecole Fondamentale na lycée nazo nyene zubatswe na komine. Ahantu uvuga Kwibuka naho nyene amashure yubatsweho. Ahantu uvuga za Magarama zose n'amashure menshi rero twagiye turashigikira. Mu bijanye n'amashure rero navuze inyubako gusa, ariko mvuze inyubako mumenye ko hakurikira ico bita ekipema, kubarosa intebe n'ububati ku mashure amwe naho bitarahera. N'amashuri twagumye tubandanya kuko abantu navuze ko bagwirirana, twaguma twubaka. Mu bijanye n'amashuri kandi aha novuga ikijanye nuko ngene twagiye turashigikira amashuri, tukarondera abarimu babakutsa kivi, kuko twasanze rimwe na rimwe nk'amashuri ari kure, naho leta yagize umugambi wo kwegereza abarimu amashuri hakabica bisere diploma, hariho amashuri yagumye akeneye abigisha benshi. Turaja rero hamwe nabo mu ndero turiga ico kibazo, duheza kubaka tuca twiga n'ingene ayo mashuri yokorerwa mu kugira abana ntibiyandikishe ngo baze babure ubigishe. Tuca rero tubashiraho abakutsa kivi kubera ku badesisi, abadeseti n'abahejeje kaminuza. Ivyo rero byarafashije bice biraduza n'ubumenyi mu mashuri. Uravye urugero twahora ko kera, ubu turonka amanota neza.
n'ugwaruka novuga gushiraho ibigo bijejwe ugwaruka Centre Jeune Gitega aho ari ikigo gifise ugwaruka rwishi rucitaba baba batamba intambo z'ikirundi intambo z'ikizungu baba abagira inkino zinyuranye karate judo boxe n'izina rugby n'ibindi n'umukino rero abantu batamenyereye abantu bari bazi ko abagenda mu mwuga batagira sport rero turafise n'ico twita handi sport donc sport pour handicapé mu bice binyuranye byo ngaha muri commune ya Gitega. aho rero amutsinda taburanye kino kigo kirafasha ugwaruka cyane na cyane ukuntu bashobora kwitwara mu kibano nk'akarorero nk'ubu mwabonye ngaha twafise abamama bajya ino bitari nk'abamvuwe special de la BBF nabaje kubigisha ingene ugwaruka bashobora kwitwara haba ngaha mu kigo cy'ugwaruka canke ikartier aho basanzwe bari. Je nitwa Bayirate Eraste nkabandi umwe mu gwaruka rusanzwe rugendera kino kigo kuva kigitangura cyane nkurikirana je w'ibintu bijanye n'akaranga imbyino z'akaranga ndetse n'inyifato ndangakaranga akaba ari navyo bikorwa kenshi nkunze kuba nkurikirana cyane ngaha ibikorwa bijanye n'intambo z'ikirundi n'imigenzo y'abasoko. Natanguye fisi imyaka mikeyi ngaha ndagikuriramwo byaranyigishije cyane kubera yuko byaratumye menya kwiga kubana n'abandi byaratumye menya ukuntu ushobora kwitwara mu bantu baratwigishije inkino nyinshi zitandukanye inkino zo kwitunganyiriza twebwe nyene kazoza byaratwigishije kumenya imico n'akaranga vy'ikirundi ingene umuntu yobandanya avyitwaramwo ndetse n'ingene umuntu ashobora gutegura kazoza neza na cyane yuko baraduhimirije kwijukira cyane ishure baratwigishije cyane ibijanye no gukurikirana ivyigwa mu gihe turi muri vacances tugakurikirana ama activité azotuma tumenya ingene dushobora kwitwara muri kazoza. Impano urundi gwaruka kuza muri kino kigo cy'ugwaruka kugira ngo bamenye vyinshi kuko hari ibikorwa vyinshi biri ngaha urugwaruka urubikurikiranye bigufasha kwitegura bigatuma umenya ingene muri kazoza ka ushobora kwitwara. Twebwe turashimira cyane commune kubera yuko iki kigo cyagiyeho bikenewe turashimira cyane nzego zagiye zirakurikirana ugwaruka kubera yuko commune yaradushigikiye iratwereka yuko ituri hafi natwe turaremba bashimira rero bivuye ku mutima twese ugwaruka muri rusange. Tumaze gushiraho ikigo ca Centre Jeune Gitega twarakoranye n'abana bangaye Gitega hariho abashoboye kuronka n'amabourse bivuye ku bugenzi twari dufise ni commune ya Noya mu Bufaransa muri région bita région de Pays de la Loire babiri bararonka amabourse baragenda kwiga kuri lycée Blaise Pascal yo mu Bufaransa iri ahantu hitwa Angers abo bana bakaba barahejeje navyo nyene twatubyishima mu bikorwa twagiye turakora ngaha muri commune. Ikindi no kuvuga mu bijanye n'inkino n'imico kama ahantu uvuga ukunyene urugwaruka rwacu muri no myaka dushireho ico kigo cy'ugwaruka wagiye ruraserukira commune yacu n'intara yacu imigwi yagiye bagiye baraba abambere haba mu mahiganwa ya karate mu mahiganwa ya rugby no mu mahiganwa ya judo twararose n'abaduserukira mu bihugu byo hanze hari abagiye muri IAC hariho n'abagiye muri Maroc twarashoboye no kurungika kandi abigisha babo muri formation de formateur baramaze amezi 3 mu gihugu cy'Ubufaransa muri commune ya Noya bagiye muri cyo bita foyer de jeunes de Noya muri iyo commune twe dufitaniye ubugenzi bagiye kwiga ingene ama centre jeune atunganijwe kugira nabo bace baza kwigisha abandi mu bijanye n'inkino n'ugwaruka ibikorwa bikomeye novuga twagiye two kwishima byakozwe kwarabaye bwa mbere gushigikira inkino twarashigikiye inkino bimwe biboneka uravye imigwi yacu
nko mu mupira w'amaboko, mu mupira w'amaguru, muri volley, ivyo bisata byose twaratwaye ibikombe byitirirwa intara yacu, byitirirwa komine yacu. Mwibuka ko muri basket equipe Mbeya yarigeze gutwara igikombe, muri volley hariho MVC yarigeze gutwara igikombe, muri football ho abonye ko byabaye vuba kuko yarose igikombe mu mukuru wa Musongati. Nindi migwi twebwe umugwi wa komine wigeze guserukira komine twagarukiye muri finale, umva ko ari umugwi waserukira komine ugarukiye muri finale nationale mu mugwi w'umupira w'amaguru. Nindi migwi rero haba mu batararenze bakiri bato twita abakade yagiye ratera imbere, komine ikaba yagiye irashigikira n'uburyo buke uburyo bw'amafaranga, uburyo bw'imayo kugira ngo iyo migwi imwe ishobore gutera imbere itari ifise uburyo. Hanyuma ikindi novuga rero mu bijanye n'inkino nuko twashoboye kubaka ibibuga. Ikibuga ca mbere novuga twahereye ko ni ikibuga co muri quartier Ekoso ca basket, twari dufise ikibuga kimwe ca basket mu Kirimiro niki ca basket mu gisagara ca turongera kwico co muri Ekoso. Nukuri twasubiyemo ikibuga ca basket irimo na volley na handball yabutere no kwita multi sport igitega tukayisubiramwo igyasubirimo ku buryo bwa komine. Hanyuma turubaka kandi n'ikibuga c'abagendana ubumuga, tukaba kandi twaraterereye bimwe biboneka muri komine Gitega, twarashizemo uburyo butari buke mu yubakwa rya stade ya Gitega, haba uburyo bw'amafaranga, ibikoresho n'ibindi. Aha twavuga kandi ibijanye n'amaclub sportif yagiye aravuka ngaha mu gisagara, haba n'ayabakuze abamaze gukukuruka mu nkino asanzwe ariho bavuye mu migwi inyuranye, yaba umupira w'amaguru, umupira w'amaboko n'ibindi. Ikindi twakoze mu bijanye no kwaruka kandi kwabaye no kubashigikira mu mashirahamwe anyuranye, abayugurukorwa two kwiteza imbere no mu bindi basanzwe bakora. Hanyuma ngiye mu bikorwa no kwita activité horo agriculture, aha ni dufata mu mirimo inyuranye. Aha novuga igikorwa ca mbere twakoze, umuntu yobazi isoko nkuru ya Gitega kera mwazi ko yaheruka gusha ari igikorwa ca mbere twakoze, kwabaye gutegura umugambi wo kuyubaka. Twarayubatse rero turubaka ifaze ya mbere mwarayibonye, hanyuma turubaka faze ya kabiri ariyo twita ngo marché k'abasazi, hanyuma na faze ya gatatu dukorana n'abasanzwe bakorerayo bariyubakira. Hanyuma kandi twarubatse ico twokwita un centre artisanal ku mutumba wa Nyabutu muri quartier Nyabututsi. Mu bijanye n'ivyo nyene harabayemo ivyo gutunganya ibibanza bimwe vyiza kandi abantu bashobora kubitunganya bakabikorera bakiteza imbere na komine ikatera imbere. Aha twavuga nyene twasubiyemo hiserekre ya Gitega, murayibona kera ntiyari imeze kujya, hagacabaho kijya kigo umuntu acavukiyeho citwa Alliance, abana baza bakiga ubumenyi, kwiga igifaransa, n'abakuze bakiga ubuhinga bwa none. Hanyuma novuga ikigo ho bita ku Ngoma Bar, kera bahita ku isoko ya kera, mabone ngene hatunganijwe ubu hakira abantu n'ubuje wese adatinya ko hateramira. Kera hari umusaka, twarubatse n'isoko y'inka ya kijambere, ico ni gikorwa gikomeye. Turashiraho n'ikigo kiraba abagendana ubumuga bwo mu mutwe, imwe twita counseling, ico twita tarse, kiri impande y'iriya soko y'inka nyene. Aho kandi vyubatswe komine ishizemwo ukuboko turafasha. Ikindi novuga twakoze gikomeye kijanye n'iterambere ry'Igitega, habaye gutegukanya neza ingene imiduga yoreka gutera akajagari, ko mu myaka iheze wasanga umwe wese ahagarara uko ashaka, bajya batwara abantu bita transivile, tuca turategekanya parking imwe ishobora guhurirayo yaba imiduga mito, amavatiri, amahiyase, amabisi, yaba ama agence, ikaba yubatswe izege none ikaba yubatswe n'uburyo bwa komine gusa, atawundi muntu ashizemo akaboko. Twe twavyakiriye neza cyane kuko twahora ahantu hari inkungugu nyinshi, n'abakiriya bikaba
bikabababaza kuza kwipakiza ahantu hari inkungugu ituma uraza ahantu haca imiduga amapine aguma asura inkungugu benshi ntibaza kwipakiza ngaha mu parkingi baca barondera ya miduga ibika iratambaza muri ville mugubu ukubera turi mu parking nziza abakiriya bose baravuga ati reka tuje kwipakiza natwe tukaronka kunguko urumva uburyo bukiyongera nukuri twararyohewe cyane batuzanye mu parking nziza ya kijambere ngaha ubu nta miduga iducimba na komine bica biyorohera hamwe icitoza imiduga isumba iyo yaho ritoza kuko benshi ntibashaka kuza mu nkungugu bigaca bituma batariha taxe ya komine. Ahantu uca mvuga nuko twaciye byaciye bituma amakamyo yahora atera akajagari mu gisagara hagati twaciye turonka ikibanza tuyashiramo tuyimurira muri quartier yoba ubu ya mafuso yahora hagara mu gisagara ugasanga ateye uhagarara ubu yose ahagarara hari mu gisagara ca Gitega niho hari na parking de camion ngaha muri centre byaciye bituma amakamyo manini amatwara ibitoro yazana ibidandazwa yakuye hanze ari yahagarara bigaca bituma rero igisagara gihema bishoboka no kuhagirira isuku. Ikindi twavuga muri ibi bikorwa byo kwiteza imbere kwabaye gushigikira ugwaruka twaratanze amaposta sude kugwaruka ahantu avuga imitumba imwe twagiye turaha amaposta sude Nyabututsi quartier Nyabututsi twarahaye ugwaruka posta sude kugira bashobore kwiyungunganya aha hariho umutumba wa Birohe hanyuma nishira hamwe y'abahoze ku rugamba nabo twarabahaye posta sude na ekipema bisanzwe bijanye kugira bashobore kwiteza imbere. Mu bindi novuga byo kwiteza imbere nitwibagiye n'abakora ugwaruka bakora umwuga wo gushona twaratanze amamashini yo gushona kugwaruka turabashigikira kugira bashobore kwiteza imbere canke abapfasoni basanzwe bakora uwo mwuga bakorera mu mashira hamwe. Nitwibagiye kandi murazi ko igisagara ko gikura n'ingorane zitera zigwira hari abantu wasanga bari mu mabarabara bamwe bagenda baseka canke bakora utwuga duto twarabashigikiriye mu kwadugiriza udutahe badandaza udukara tumwe dukeyi badandaza udutoki utuboga tukabaha umukomine yarabahaye umutahe kugira ashobore kwiteza imbere. Twarashigikiye kandi n'aba bantu mwita abaporaje usanga hariyo ugwaruka rwinshi cyane boza imiduga bafite ibibanza bogerezamwo imiduga aho twashigikiye bakorera mu bibanza mu gisagara ca Gitega bose ibibanza byaratubye ndavyo byari 18 twarabahaye ibikoresho amasabuni indobo kugira ngo bashobore gukora borohewe baduza agatahe kawe bashobore kuronka ingene babaho n'ingene bashobora kwiyungunganya. Mu gisata kijanye n'amabarabara n'ibiraro ngira ngo nta utazi igisagara ca Gitega kera uko cari kimeze amabarabara arateye ubwoba murabona nico bituma ubwa mbere harubatswe ikaburimbi ibirometero 4 ubu naho heruka kubakwa ibirometero 9 bya kaburimbi ni kuvuga muri iyo myaka harubatswe ibirometero 13 bya kaburimbi muri iki gisagara ca Gitega hacarubakwa n'amapave angana hafi kilometero ubu hakaba ariko harubakwa kandi amapave angana hafi ibirometero 2 n'imetero amajana 9. Mu bijanye n'amabarabara ahantu ari mvuze mu gisagara hari n'utundi tubarabara ayo duto twagiye turakogwa ahantu mvuza ibarabara rihuza isoko ya Gitega ni quartier ya Nyabisindu ibarabara rihuza ikomine ya Gitega ni komine ya Nyabihanga ibarabara rihuza quartier Nyamugari gushika muri quartier Nyabisindu ibarabara rihuza kuva Bwoga gushika Izege ibarabara ibarabara rya Murizo rija muri zone mu Bukagira yarasubiwemwo ibarabara rica ku mutumba Rubamvyi gushika mu Mukanda yarasubiwemwo no kuvuga rero harasubiwemwo n'amabarabara atari make. Haresi ni kwibagira ibiraro byubatswe hari ikiraro gihuza umutumba wa Higiro na Rutegama ikiraro gihuza Nyabuhira kijya gihuza zone mu mutumba wa Nyabugogo n'umutumba wa Cimbi ikiraro c'umunyabugogo ikiraro c'Igweza n'utundi turaro duto tutibagiye ikiraro gihuza komine Gitega na komine Butaganzwa. Hariho n'ikindi kiraro gihuza kandi umutumba wa Rubamvyi n'umutumba wa Simba muri Makebuko. Ivyo byose n'ibiraro twagiye turubaka. Aha rero hariho n'ibindi biriko birubakwa ubunyene nyene byari bikiri ankuru anovuga ikiraro gihuza umutumba wa Nyakibingo n'umutumba wa Birohe. Ashima cyane kubera ngaha twari dufite ibibazo bidasanzwe byo kuntu twashobora kuva muri ville
utujabuka igwezi ubisanzwe ibintu vy'amamodoka n'amamoto kugira imodoka zo kurengana nk'izo usanga ziko zisoma imisenyi canke iki ntizarengana ariko amamoto bagengetereza nyene nkuko natwe twarengekereza amakinga tukarengana muga bigoranye cane basha turashimye kweri gose kona dukora ikiraro ubu tukaba duca katangorana mu bijanye kandi n'amabarabara hasi no twibagira kuvuga amabarabara y'imigenderanire menshi yaciwe haba mu bikorwa rusangi haba komine ifashije tugatanga ikari imodoka tugashyiramo amakariye abanyagihugu nabo bagaterera amaboko mu rwego rw'ibikorwa rusangi mu 2005 amavuriro yari make muri komine ya Gitega ukuvuga rero hariho nk'uko amategeko ya leta yacu abivuga hariho ibirometero biba bitegekanijwe kugira ngo umuntu ashobore gushikira muganga muri iyo ntumbero rero twaciye hubakwa amavuriro amwe ayandi arasubirwamo ica gikorwa ca mbere twahereye ko kwabaye gusubiramo ivuriro ryo mu Rutoke ntiryagira maternité hari abantu yarubakwa maternité ku ivuriro ryo mu Rutoke hanyuma haciye hakurikira kubakwa ivuriro ryo Mungwa ku mutumba wa Mungwa centre de santé Mungwa haca hakurikira centre de santé Ceru hanyuma centre de santé Rutegama hanyuma centre de santé Kwibuka murumva ko ari amavuriro menshi yubatswe muri kino gihe nukuvuga ko ibibazo byari byinshi muri ivyo bijanye n'ubuvuzi nukuvuga rero abanyagihugu b'Igitega ni benshi baca baronka aho bivuza byoroshe aho rero sinadondaguye amavuriro y'abigenga kuko ngaho Igitega ni menshi kandi ameze neza cyane muhereye kuri centre de santé zibiri muri quartier Nyamugari kwibarabara rya kabiri hariho Wakize n'iyindi iri hariya hepfo hariho centre de santé physio santé hariho n'iyi iri ngaho bita kwa Fourchette aho ndi mu ma privé hariho n'iyindi ziri muri Yoba hari izirenga zibiri Sacrifice hariho n'iyo bita Rukenkina no muri Magaramari izindi zibiri no kuvuga rero harabonetse amavuriro menshi ngaha muri komine yacu ya Gitega twakoze kwabaye kwigisha inyigisho ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza n'ibijanye isuku n'isukura no kugira abavyeyi bashobore kuvyara ku rugero bavyara abo bashoboye kurera ikindi kwabaye novuga kiriko kiraba muri no minsi no guhimiriza abantu kubijanye n'iki kiza cateye citwa COVID-19 ca coronavirus aho komine yaronkeje aho abantu bakoranira ari benshi ibikoresho byo gupima ubushuhe ibikoresho byo gukaraba no kuvuga imiti bashira mu mazi bariko barakaraba mu bijanye n'amagara y'abantu kandi komine yaratunganije ingene yoshobora kuvuza babantu twitabanaho nikora duhere cyane ku basaza bafite imyaka 70 twaragenda turabarosa ubukarata bwa mituweli bumwe bita kamu twaratanze ubutari buke haba ku basaza n'umfuvyi n'abandi bafise ubu naho nikora butandukanye ko murazi ko buturuka ku bintu byinshi cyane mu bijanye n'amagara y'abantu kandi twarafashije amasantere de santé mu kiringo cyo mu 2006 twaratanze ibikoresho byo mu mavuriro ibitanda intebe table d'opération n'amatable d'accouchement bwa bukinga bugenda bafasha mu bitaro abamugaye bacanke badashobora gutambuka aha amavuriro menshi ico gihe mu 2006 twarahaye ibitaro twarahaye ibitaniya twarahaye kwibuka ibitanda n'amamatera twarahaye no mu mazone abavuriro anyuranye ibikoresho byo kwa muganga ivyo byose bikaba vyakozwe na komine mu bijanye kandi n'ubuvuzi twaragiye turashigikira ku mavuriro ibikorwa bijanye no gusanura ekipe jewe ni muganga Nzambimana Floribert aba ndongoye igisata ca komine kijejwe umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza uwo mugambi rero ni umugambi amategeko awugenga yasinywe itariki ya mbere mu Kakaro 2009 ipari mu Bufaransa n'urongoye ishirahamwe y'abakuru b'ibisagara bivuga igifaransa Association Internationale des Maires Francophones ayo mategeko yongera asunywako na musitaneri wa komine yacu ya Gitega uwo mugambi rero ibikorwa byawo nyezina byatanguye itariki imwe Munyonyo mu 2009
ubu turiko turaraba aho ugeze ibikorwa birashimishije cyane aho n'inyuma yanje muriko murabona igikorwa kiriko kirakorwa cyane cyo kubaka inzu iri muri uwo mugambi. Iyo nzu ikazoba ijejwe kwakira abantu bazoba bakeneye impanuro eka kandi no kwigisha abantu bose bazofasha muri uwo mugambi kugira koko dushike kuvyo novuga komine yacu yiyemeje mu gufasha abanyagihugu na cyane cyane dufatiye kuri ivyo vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Muri make rero ndiko ndavuga mu bikorwa byinshi byagiye birarangurwa muri komine ya Gitega, ibi byose bikaba byashobotse kubera ubutunzi bwagiye buriyongera kubera iki? Kubera ingingo nyinshi zagiye zirafatwa n'amategeko yagiye arahinduka, natwe tugaca dukorana neza n'abakozi. Ikindi twishima nuko uko umwimbu wagiye uriyongera, inama ya komine twarakorana tukadugiriza agashahara abakozi. Uravye ukungene uburyo bakoramo kera ubwo bikora ubu benshi bameze neza. Kubera iki? Uravye nk'abashefu de zone twaciye tubagurira amapikipiki bashobora gukoresha bikaborohera mu kazi kabo. Aba chef de service ngaha bamwe barafise imiduga y'akazi, abandi barafise amapikipiki, ahantu uvuga nko muri service ya comptabilité, service ya setage, service guichet foncier, abakozi ba mustane, abo bose barafise amapikipiki. Nubwo dufise muri commune amapikipiki novuga ashika 10 nangahe, n'imiduga bakoresha y'akazi imiduga ishika 3. Ivyo byose bigatuma rero bimwe navuga akazi gashobora kugenda neza koroha. Ikindi novuga nuko turavye ukungene komine yacu itunganije, harabaye kongereza abakozi. Turetse bajya abakozi batunganijwe n'itegeko, hariho abakozi bandi kandi bahembwa ku mushahara wa komine kubera turavye ibikorwa bakora. Ahantu uvuga turafise aba engineer, turafise aba technicien, turafise n'abandi bakadre twita cadre d'appui mu maserivisi anyuranye, nko muri service ya assainissement, muri service kwa conseil ajejwe ivy'iterambere, muri service kwa conseil ajejwe imibano. Aho bose bafise abakadre d'appui babafasha mu bikorwa binyuranye. Ivyo byose bikaba byashobotse rero ari uko tubonye ko uburyo buriko buriyongera n'akazi gakeneye gukorwa kugira dushobore gufasha abanyagihugu kategerezwa gukorwa neza.